ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 20 myandagaro umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Kayanza hamwe na Gitega aho ipimo bizoba biri ku dogre Celsius 12 ku muhingamo hazobandanya hibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Bujumbura mu gice ca Cibitoke aho ipimo bizoba biri ku dogre Celsius 31 ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:05 rirenge igihe cy'isaha 12:06 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.